umutwe w'iki gikorane uvuga ngo umugore aroranye. Kichwa cha neno nasema mke mwema. Kuba umukenyezi aroranye, kuwa mke mwema ni ibintu tugenda turarondera ku munsi. Ni mambo ambayo tunatafuta kila siku. Ubyuka rimwe ngo uce umugore aroranye. Hawamke siku moja kama mke mwema. Amen. Ku munsi tugenda turasaba Imana kurorana. Kila siku tunaomba kuwa wema. Nashaka mumpere mikro umukozi w'Imana za kusenga kusoma ijambo ry'Imana mu Kirundi biryoshe cyane. Nataka mutupe microphone kwa mtu ambaye atusomea kwa Kirundi. Media mumpere mikro. Mpe media microphone. Kandi anyarutsa datevda. Haleluya. Tena awe haraka sikawi. Umugore aroranye Biblia yatanze akarero ko mu Migani 31. Mke mwema Biblia inatoa mfano pale katika Methali 31. Uri kuramwumviriza uyu mugore, ukimsikiza huyu mwanamke, ni exactement wa mugore bavuga abazungu ngo umugore afisa amaboko igihumbi. Ni ile mwanamke ambaye ana mikono 1000. Mu bisanzwe mu buryo bugaragara bushoboka umengo ntitwo bishobora. Kwa hali ya kawaida unafikiri kwamba hatuyawezi. Mugabo ni Imana yabiteguye, ni kwivyifuza ko tuba. Lakini ndivyo Mungu alivyoviandaa, tena ndio Mungu anataka tuwe. Haleluya. Amen. Umugore aroranye Migani 31 umfa ku murongo wa 10 gushaka kuri 31. Mithali 31. Unyemerere nze ndaguhagarika pole sivyo? Ukubali akikusimamisha unasimama. Mwugurura amatwi yanyu neza, mfungue masikio yenu ya roho. Twumve ijambo ry'Imana ingene Imana yifuza ko tumera. Abakobwa bari ngaha uko Imana yifuza ko muzomera. Amen. Wabinti ambao mko hapa jinsi Mungu anataka muwe. Uko Imana izongo mugiye kwinjiramo uko Imana uko muzomera. Isto ambao mnatarajia jinsi mtakavyoishi. Murahiriwe muriko mumva majambo nkaya kuko benshi muri twe ntavyo twari twarumvise. Twakorokeyemwo tuva mu kinogo. Nyinyi ni waheri mnasikia maneno haya kwa sababu sisi hatukuwahi kuyasikia, tuliangukia tu ndani. Imana yaturovye nta kundi. Mungu akaturoa basi ndo hivyo. Mafuti menshi twakoze twararobwe n'Imana tugirirwa ubuntu. Mumenya mu nyuma kandi habwa icyo ko twayaturovye tucubatse basi. Haleluya. Mu makosa mengi lakini Mungu ametuokoa akatutoa tu pale kwa neema. Ego. Ishimwe ry'umugore aroranye. Umugore aroranye ninde yo muronka? Bibiri irabaza ngo ninde yo muronka uwo mugore? Kuko ari w'igiciro kurusha utubuyenge tw'igiciro. Utubuyenge tw'igiciro kurusha utubuyenge tw'igiciro twitwa marijani. Murindire gato ngaho mama. Muze kumviriza neza uwo mugore ngena mezi. Nta nama mudekriva physiquement. Msikie gisi yule mama iko hawamsemi kimwili gisi ameumbwa. Bijya mwirata ngo muri beza ngo mafreshere ngo vyanda gutakiye. Ile vitu ambavyo mnakwaka mnajisifia eti mko warembo. Imana ntavyinezzwe n'abajya bagabo ntavyo banezwe. Wale na Mungu ajali hayo. Umugabo wiwe wama umwizigira. Umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira. Moyo wa mumewe unamwamini. Haleluya. Habura inyungu. Umviriza, iwe ntihabura inyungu. Nukuvuga iki? Sumugoma ari abagore baranyanka. Hapa sasa wamama watanichukia kwake hakosi faida. Kuko iri kuravugira Imana ubwirizwa kwankwa kandi uravyemera. Wakati unasemea mambo ya Mungu lazima wakukatae utayakubali. Abagore bose kwisi maze kuganira nabo bazi ko abagore bavyara amahera. Wanawake wote duniani ambao nimeshaongea nao wanafikiriaka waume zao wanazaaga pesa. Igihe Imana yarema umugore, wakati Mungu alimuumba mwanamke, yari hejeje kurema ibintu vyose vyo kwisi. Alikuwa amemaliza kuumba kila kitu hapa duniani. Ikibwira umugabo ngo ita mazina ibi bintu. Akamwambia mwanaume ipatie majina ya vitu. Muri ibyo bintu vyose vyari kwisi. Katika vitu vyote vilikuwa duniani fikiri. Nta kintu na kimwe yise umugore wiwe. Hakuna hata kitu kimoja aliita mke wake. Navyumvise? Nasikia? Aheje kuvyita amazina Imana yabona ko ataki umugore n'umwe ahari ko nta numwe yasani n'uwo mugabo. Walipomaliza kuita majina akakutana hakuna hata mmoja mwenye wafanana naye. Ikiramubwira iyo ikiribwira ngo ntibikwiriye ko uyu muntu aba wenyene. Mungu yemuremere umufasha. Mungu akajiambia sio vema huyu mtu awe peke yake, acha nimfanyie msaidizi. Haleluya. Amen. Wewe waje gufasha umugabo adashoboye
wewe umekuja kusaidia mwanaume asiyeweza. ndazi ko muza kushavurira. Najua hapa mtanikasirikia. Kijya dashoboye ni ugishoboye. Ile ambaye yeye hawezi ni wewe unaweza. Iyo bayarabishoboye byose kuba umugabo mwiza yikwije atanakima keneye yuko haba kuzana amafaranga kuzana ibindi mitwe yari kumureka akaba wenyene muri Edeni kandi kabona ko anezerewe. Kama Mungu angelijua ya kwamba ataweza kila kitu angemwacha mwenyewe hapo Edeni, wewe akakuacha. Iyo uri kurava umugabo nta mafaranga azana ntagira umutwe nagira ubwenge wowe ko wumva ubifise bizane ubimwereke mu bikore mukoraniza imitwe hamwe kuko waremwe kugira ngo umufashe witwa umufasha pana mukosa mateo. Kama wewe unaona mume wako hana kitu hawezi, wewe tafuta leta kwa sababu wewe ni msaada. Muriko murangurikira Muko ananifuata. Ari abagabo bafise ubwenge bwinshi bw'amahera. Kuna wanaume ambao wako na akili nyingi ya pesa. Arashaka afise ubwenge bwinshi bwo kurondera amafaranga mugabo abuzi ibindi kuroranya. Ameweza kuwa na akili ya kutafuta pesa lakini anakosa uzuri kutengeneza. Wewe uri ngaho nkuroranya kugira ngo abe equilibre. Wewe uko hapo ili utengeneze mambo pawe usawa. Mwavyumvise? Mnasikia? Umugore aroranye ahari kugira aroranye. Mke mwema yuko pale kwa ajili ya kutengeneza mambo vizuri. Ajya makosa wamuramuvuga imisi yose uri kuramuvuma kandi ko uravuga uri kuramwafaiblisa uri kuradenigra Imana muri wewe ubwawe. Sasa ile makosa yote unakuwa unamsema, unakuwa unamwambia vibaya, unakuwa unamshusha Mungu ambaye alimpatia. Biblia ivuga yuko ngo twubaha abagabo nkuko twokubaha Kristo. Biblia inasema Efeso 5:22 havuga. Biblia inasema tuheshimu waume zetu kama jinsi tunavyomheshimu Kristo, kama jinsi wa Efeso wanavyosema. Intege nkezo safise ni wewe ubwiriza kuzisenga gushika zihere. Udhaifu wote anayokuwa nao ni wewe lazima ufanye jinsi uwezekanavyoishi. Amen. Kukubwira ingene uzobigenza byose ntugire ubwoba sindakushaje sindakugira umuti. Haleluya. Amen. Nta mugore numwe abwiriza kuza ngaha kwidodoma ngo kiya gifu cikigabo ngurazane gishisha nta nufaranga kizana ngurazi ngo tumaranye imyaka 30 narigera ko ari kintu giteza imbere urugo akamupona nkakura aho ababivuga manje gukora igikorane nk'iki nyene. Wamama wenye wanakuwa wanasema vibaya waume zao, waseme hawezi, ni mwanaume pumbafu. Abagore barasara bagwaye ingwara nyabaki. Hao wanawake wanaumwa, wanaogonjwa magonjwa gani? Urazi Imana yakwiyumviriye imbere y'ukubaho. Mungu alikufikiria kabla hujakuwepo. Ntiyigeze yihenda kugira guhujya mugabo. Hakuwahi kujidanganya ili akupe mwanaume kama huo. Yigeze yihenda. Hakuwahi kujidanganya. Bagize Maria Imana irananiwe kubisambura. Kuna watu mariage ni sacré. Ndoa ni kitu ambacho ni kintu cyicubahiro Imana yimviriye mu mutima wacu kugira ngo kiganze ivyo Imana yaremye byose. Ndoa ni kitu kitakatifu ambao kipo ili mwanadamu ajisaidie kutawala kila kitu. Bandanya n'ubwenge bwose. Mungu ndio anayepana hekima zote. Imana itanga ubwenge ba mama. Mungu anatoaka hekima wa mama. Urazi ubwenge mufise mwe bwa mama. Unajua akili ambayo mko nayo nyinyi wa mama. Umugore cyashatse kiraba wanka wakunda. Kenye mwanamke anataka ukubali ukatae kitakuwa. Umugore shetani yatumye gutwara guca umutwe Yohani. Mwanamke ambaye wa mbere. Haleluya. Shetani akamtia mwanamke ili amkate kichwa Yohana ambaye ni nabii wa kwanza. Kwisahani wa mutwe. Kwenye sinia ndio akaweka kichwa chake. Kwa Satani yamupanze fresh. Hapo shetani alikuwa alimshika vizuri. Yumvire na ukoranye n'Imana ivyo wokora. Sasa fikiria ukitumika na Mungu utafanya vitu gani? Mwe muri bihangange ntimubizi. Nyinyi mko wa ajabu sana mjijuu. Umugore kijijwe n'igihume. Mwanamke aliyeokolewa ni mtu wa ajabu, anatisha. Haleluya. Amen. Nusure kwisuzugura Imana. Usiongeze kujidharau, unakuwa unamdharau Mungu. Bandanya mama. Endelea mama. Umurongo wa 12 haravuga ngo uwo mugore amugirira neza. Agirira neza uyo mugabo. Namugirira nabi. Ntamugirira nabi. Imisi yose yukubaho kwiwe. Imisi yose yukubaho kwiwe. Haleluya. Amen. Arondera ubwoya bw'intama n'ipamba. Umviriza rero atanguye business. Sikia sasa hapo anaanza kazi. Ndasenga Imana ikwereka ubwoya bw'intama buri. Aho ibintu byose biri kurija kubirangura. Namuomba Mungu akuonyeshe mahali unaweza kufanyia kazi. Akwereka business zitayi ubwoya akuonyeshe mabusiness makubwa sana.
arondera ubwoya bw'intama n'ipamba akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Umviriza ntiyitodomba ngo iki kigabo hanunguniki aseme hiki kibwana ndiko ndakora jenye nimbe kiteye giti iki kigugu niko natumika mimi mwenyewe kiko wapi. Arashobora kuba adafite ubwo burenga ubushobozi kubera ko ashobora kuba ari umuntu yavukiye mu muryango uboshe ni wewe ubukanura amaso ukamubohoza mu izina rya Yesu. Inawezekana amezaliwa katika familia iliyofungwa, wewe unapaswa kuwa macho umuombea afunguliwe. Witegereze neza mu muryango w'ingene ameze amasushe ibisekuruza vyi hamufukamika amavia umubohoza n'umuryango wawe wose kuko aboshwe n'abana baboshwe. Uangalie chimbuko lake katika familia yake, mababu zake, upige magoti uombe mufungulishe. Haleluya, amen. Ndasenga Imana abantu muha ubwenge bwo kuvumbura ashaka umutunzi aroranye ivy'urugo rwacu n'umutwe umugabo n'umutwe w'urugo nkuko Kristo n'umutwe w'ishengero. Mana ndasenga ngo umutwe w'uwo mugabo ucika wewe na muombe Mungu akupatie hekima ujue kugundua kama mwanaume wako iko tajiri, kwa sababu mwanaume ni kichwa. Imani umutwe w'umugabo wawe, Mungu ni kichwa cha mume wako. Imani ibaye umutwe w'umugabo wawe acika umunyabwenge nta nyungu zibura mu rugo rwanyu. Wakati mume wako Mungu anakuwa kichwa chake, anakuwa faida, hakuna kukosa faida. 14 aravuga ngo ameze nk'amato y'abadandaza ivyo kurya navyo bakure abikurayo abyuka hakiri. Nindira gato ndashaka uhage kwa muri kurasa amafaranga umugabo. Nataka ushibe kwa naomba Bwana pesa. Ndashaka wewe utangure kuyatanga mu izina rya Yesu. Naomba wewe nje uanze kuyatoa kwa jina la Yesu. Haleluya, amen. Biraryosha umama afisa amafaranga yo. Ni vizuri sana, ni vya raha mama akiwa na pesa. Parcelle inyabugete ananunua rano nayumvise gashaka ati sino dukura amahera ndayafise. Mume wangu unasikia wanauza parcelle huko Nyabugete, sina pesa, lakini unamwambia mume wako niko nazo. Ndashaka muve mun excited mutangwa kumva mushushe kuba mufise amafaranga yanyu. Nataka mujisi kwamba muko na pesa zenu, musirike. Imani hezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu mu izina rya Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yenu kwa jina la Yesu. Mungu awape utajiri kwa jina la Yesu. Hamwe ubwira papa umugabo wa Sheri kwishengera bagire bubaki nta kuntu twotanga asenga imiri. Hapo namwambia mume wako papa tunataka kujenga kanisani, hatuwezi kuchanga milioni 5. None tuyataje tubaho gute? Sasa tukiyatoa tutaishi hapo. Hale unagiye ndabika pembeni ndagusavye inyamene ndayatange kuko Imana ishidutungisha. Kuna yale ambayo nilikuwa naweka sehemu na kuomba ukubali tu tuyatoe, Mungu aweze kutubariki. Haleluya, amen. Umugore w'ubwenge ho, mwanamke wenye hekima sasa akorana n'Imana, anakuwa anatumika na Mungu kota hapo basambamba. Ikora mweforo mutwara ati tugira ibisheri tugira ibi, anakuwa anamwambia baba tufanye hiki mpenzi. Ama yakena ibifaranga cyangwa ati sheri bwa Mungu afise amafaranga ndayafise nyene none wayakuye hamwe nagira ibi nibi narabitse. Sasa wewe una pesa umezitoa wapi? Wakati nilifanya hiki na hiki niliweka. Abagabo bazi ko dusesagura, wanaume wanajua kama sisi ni watu wa kutapanya. Nasenga Imana ihindura izina ryacu mu izina rya Yesu. Namuomba Mungu abadilishe jina letu kwa jina la Yesu. Mungu abadilishe historia yetu kwa jina la Yesu. Tuhinduke abagore b'ubwenge b'abatunzi mu izina rya Yesu. Tugeuke wanawake tajiri wa abagore bafite amakonti muri banki mu izina rya Yesu. Tuwe na makakonti kwenye benki kwa jina la Yesu. Ayo mafuta yakire mu izina rya Yesu. Ayo mafuta yapokee mu izina rya Yesu. Yapokee kwa jina la Yesu. Yapokee kwa jina la Yesu. Amen. Ikangura rigiye kuza uamsho kucha. Imana yambwiye ngo nzokoresha abamama hamwe n'abajene. Mungu aliniambia kwamba atatumia wamama na wavulana. Nta kangura rishobora kubaho tudatunze. Hakuna uamsho bila sisi kuwa matajiri. Azaanza kuzikangura ryo mu buryo bw'ubutunzi mu mifuko yanyu n'amabanki yanyu izina rya Yesu. Lazima paje uamsho wa pesa kwa mifuko yetu. Ikoresheje amaboko yanyu n'ubwenge bwanyu mu izina rya Yesu. Mungu abadilishe mawazo yetu na abariki mikono yetu kwa jina la Yesu. Ivyo kujyana vyo bakure abikurayo ngo vyazimvye. Iyo si afere yawe. Umviriza ubihamagara iyo bei imepanda. Hiyo sio
150 ya ariko na 150 ya wali. Hapa kuporo ndugikira umuceri ibiro 150 ngaho kuri poro. Amen. Ndasenga Imana ngo ibasuke mu imbaraga z'ubuhanga bw'ubudandaji mu izina rya Yesu Kristo. Naomba Mungu awajaze nguvu ya kufanya ubuhanga mu izina rya Yesu. Muweze kuwa watu wenye kutafuta kwa jina la Yesu. Ubuhanga bw'ubworozi mu izina rya Yesu. Muwe watu ambao mnafuga kwa jina la Yesu. Ndabona muri ko muranda ibitsura ati wewe bega shahu n'ivyo uravuga wewe urazi nk'uno kuri mutahe unaanza kusema wewe haujui uko unasema hivyo unajua wewe. Imana yakuremye mu bivu. Mungu aliyetutengeneza kwa mavuno. Izonanirwa kuduha amafaranga ikwiye mu bivu nyene. Atashindwa kutupatia pesa anatoa mavumbini. Haleluya. Amen. Reka kwisuzugura. Acha kujidharau. Ifise uburyo bwose kuduhezagira. Ana uwezo wa kukubariki. Reka kulimita yizere. Acha kujishusha mwamini. Abaheburayo 10 mu murongo wa mbere ngo kwizera no kumenya neza. Ndagomba muvane ngaha ubushizi bw'amagambo kwizera ko kumenya neza kw'ivyo utabona vyabaye. Waebrania 11 nasema kwamba imani ni kuwa na uhakika. Mtoke hapa mko na uhakika. Tangu murategura projet y'ivyo ugiye gukora mu izina rya Yesu. Anzisha mirazi fulani ambao utatenda kwa jina la Yesu. Kubera wizere umutahi Imana igiye kuguha mu izina rya Yesu. Kwa sababu naamini Mungu atatupatia mtaji kwa jina la Yesu. Igiye guhezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Atabariki kazi ya mikono yenu. Niya guhezagira ntuzi yibagira Imana yawe yagukuye ku cavu. Atakapokubariki usisahau Mungu wako aliyekutoa chini mavumbini. Iguhezagira uyihereza, iguhezagira uyihereza. Kubariki unampatia, akikubariki unampatia. Kandi ntuyigunge. Tena usimuibie. Uyihe ibikwiye mbere binarenze. Umupatie anaostahili tena zaidi. Endelea. Avyuka hakiri mu ijoro kandi abo mu rugo kuryamira kuendelea unalala. Hagarika kuryamira. Kuryamira Yesu agiye kuza. Acha kulala, hii sio wakati wa kulala. Yesu anarudi. Yesu agiye kuza. Fuko ko asanga dusinziriye. Yesu anarudi asitukutane tunalala. Sinziriza ijisho rimwe n'indi rikanura. Usinziriza ijisho rimwe n'indi rikanura. Sinzia jicho moja lingine liwe macho. Avyuka hakiri mu ijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira akagerera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Ndira gato. Wa mama. Hari mama ngaha mufise abakobwa mu nzu, abakozi mu nzu, abantu. Kuna mama hapa mko na watumishi nyumbani na mabinti. Vyuka kare ubaha ibikorwa uti wowe ujejwe iki? Lamuka mapema uwapatie kazi. Wewe utafanya hiki. Na wewe hiki. Na ujejwe iki? Ngaruka ngaha 6h du soir nsanga byose mwaheje kandi akontorora. Nitarudia hapa saa 12 za jioni tena ndawaangalia wote nichunguzi. Navyumvise? Mnasikia? Bakoreshe, watumikishe. Kakutinya kubakoresha. Bakoreshe. Acha kuogopa, watumikishe. Nganda fisi umugenzi wanje yahora hanze. Hapa niko na rafiki yangu alikuwa huko nje. Yari yarasanzariye mwisi. Alikuwa amechoka sana. Ibyo bihugu byo hanze ntuzoronka umukozi agukuburira, ntuzoronka ugutekera, ntuzoronka ukumesera. Huko maichi za nje huko hautapata wa kukupikia au kukufulia. Yambwiye ati nje kuruhuka, nje guhema, nanje ho mwanyiciye muri kiye gimwe ry'amahanga ndagarutse. Nje kubaho namwe nkuko mubayeho murakamarama ndapfiriye jewe. Namwe mwiraramiye. Akasema kwamba na mimi narudi nyumbani ili na mimi nipumzike. Tangu mwe mlibakia tu mnakaa mimi nabakia natafuta. Haleluya. Amen. Murafise ubuntu bw'Imana kuba turi mu gihugu cy'u Burundi. Muko na neema kwa sababu mko katika Bujumbura. Aho dushobora kuronka umukozi dutuma. Amani ambapo tunaweza pata mtumishi agufasha kumesura, gukoropa. Anayekusaidia kufua, kupiga deki. Cumi na gatandatu. Yitegereza umurima akawugura. Ateza umurima w'imizabibu amarongo ava mu bikorwa by'amaboko yiwe. Navyumvise n'umurimyi. Unasikia ni mlimaji. Wa mama. Wa mama. Nababwiye tangura mwembe sisi uburimyi.
ahantu hose hashoboka. Na nawaambia mwanzishe kilimo Iwanyu sehemu. murime. Mwanze kulima. Iwawe n'abagabo banyu murime. Kwao na waume zenu Mu mlime. matongo ngaha tukikuja murondera imirima. Katika masehemu hapa yanatuzunguka mtafute mashamba. Murime. Mulime. Lima. Haleluya. Amen. Tulime. Tugwize vyo kurya. Tupate chakula kingi. Ukena irengarenga utaenda kuja ku isoko. Ukihitaji mchicha usingoje kwenda sokoni. Ugiye kurondera intore ntuje ku isoko. Ukitaka nyanya mshoma usiende sokoni. Uje ku isoko. Ukitaka nyanya usiende sokoni. Ukeneye inyama urukwavu mu rupangu. Ukihitaji nyama sungura ziko nyumbani. Ushaka inkoko iri mu rupangu. Ukihitaji kuku ziko nyumbani. Haleluya. Amen. Wa mama. Aha. Nindwi aravuga ngo akenyera inkomezi. Yes. Agakomeza amaboko yiwe. Umviriza, bwira amaboko yawe. Umviriza. Ambia mikono yako. Ndashaka muhaguruke mugire. Zibafre zatuboneye. Ndashaka mugire haguruka. Mama haguruka. Musimame wa mama. Mugire sinye yo gukenyera. Mufanye alama ya kufunga kitenge. Ndakenya inkomezi mu izina rya Yesu. Nafunga nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Gira sinye. Wow. Tira. Ndakenya inkomezi mu izina rya Yesu. Navaa nguvu kwa jina la Yesu. Eti mikono yake. Mikono yake. Bwira amaboko yawe ngo komera wa maboko we. Ambia mikono yako kuwa na nguvu mikono yako. Usiongeze kuwa mzaifu. Tugiye gukora. Unaenda kuwa imara. Haleluya. Amen. Mashaka kuvyagira. 18 mnaweza kuketi. Abonako ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi. Aheje kubona umviriza ariko aratembera mu mirima hiwe. Iko anatembea katika mashamba yake. Umuceri wakuze. Mpunga wake umekoma. Ibintu byose vyaryosha agacagara ati. Kila kitu kimekuwa kizuri anajisifu. Wow. Jewe na Yesu turi abagabo kabisa. Ase mimi na Yesu tuko wanaume kweli. Kweli. Kandi mwijoro itara ryiwe nirizima. Mwavyumvise? Usiku taa yake haizimike. Nasinzira. Halali. Ajamika abantu bose agaca soboka polepole. Analalisha wote kisha anatoka polepole. Agaca genda imbere ya wa mugabo wiwe wa mbere wo hejuru umwe turindiriye. Kisha anaenda kwa ule mwanaume wa kwanza ambao tunasubiri. Atuzina makuru ganyakuba. Anamwambia unajua sasa habari mheshimiwa. Burya rero ibintu birakomeye. Hapa sasa mambo ni magumu. Wa mutahe waheze. Ile mtaji umeisha. Agaca yicara akamuganirira ibimugoye vyose atana kimwe kivuyemo. Akamwambia kila kitu kuacha hata kitu kimoja. Bindi wa muri kuri dogera utukana usubira umugaye umusuzuguro mugabo. Kile kitu ambao unakuwa unanungunika kila kitu naambia mume wako. Bibwire Yesu. Bibwire Yesu niwe mukunzi wawe. Na undi wobona hafi yawe. Bibwire Yesu nyene. Gusa Yesu tu. Ukaca umuyagira utugorwa twawe twose. Unamwambia matatizo yako yote. Ivyakuremera ivyakubabaje vyose. Yaliyokulemea na kukumiza yote. Uhejeje uti ndagushimenya guhora ku. Kisha unamaliza sema nakushukuru Bwana. Urunga busabane bwawe nawe. Katika ule ushirika wako na yeye. Araguherayo ama strategy. Anakupatia mbinu. Fata ikaramu mukobwa wanje ndakuyagire. Chukua kalamu binti yangu nikwambie. Araguhishurira amabanga. Anakufunulia siri. Ejo mu gatondo ugende kwa Ntuzeye. Kesho asubuhi uende kwa fulani. Namaze kumupanga. Nimeshamtengeneza. Aguhereza inoti. Atakupatia noti. Arakubwira vyose akagupanga. Anakuambia kila kitu anakupangia vizuri. Icuko rushikiriza umushinga ntawe wa mu gatondo tishere burya rero nafise numva nogenda kuraba Ntuzeye rero. Kisha unaenda mwambia Sheri niko na mtu ambaye anataka kwenda kuangalia. Kwera wavuganye n'umushefu wiwe. Kwa sababu ulizungumza na mkuu wake. Acha kwemerera. Anakukubalia. Ugenda uhezagiwe. Unaenda ukibarikiwa. Washikira wa muntu wundi rero. Utakapomfikia huyo mtu. Ukazobona aratunganije ivyo wagiye kumusaba. Unaona anafanya kila kitu chenye ulimuomba. Umugore
w'umunyabwenge aroranye mwanamke mwema mwenye hekima afise ubusabane n'Imana cyane umwe ashobora gukorako anakuwaga na ushirika na Mungu, hakuna hata mtu anaweza ni kuingia. umunyabwenge Mwenye hekima arazi ko byose bironkekwa ku mavi anajua kwamba kila kitu kinapatikana kwa magoti. ufise ibigoranye Uko na matatizo, hari umukobwa yakunaniye wawe eti binti yako hari amekushinda umugabo yakunaniye au mume wako amekushinda umugabo wawe yakunaniye au kijana wako amekushinda, bibwire Yesu Mwambie Yesu. bibwire Yesu Mwambie Yesu. niwe mukunzi wawe nta undi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene wenyene Yesu peke yake. Bana kuja guta umwanya ubwira pastor ngo umugabo wanje wapi kabisa pastor wawe Unaenda Haja kumwambia afise yandi mchungaji. madosi yamuremereye wakigugu Mchungaji naye iko na matatizo yake makubwa, Ararushe. anachoka. reka kumwasamako Acha kumu ahubwo akeneye kumusengera ntubizi naye Bandanye. anahitaji maombi ya kuwa na bijua. 19 19 afata ikijishisho Mhm. iminwe yiwe igafata agati gahinga inyusi umve ararima analima, n'umuimportatrice ni mtu ambaye anafanya mambo, arakoresha n'intoki mu kujisha anatumia pia mikono yake kwa kushona. uze kumbwira isahari uko uwo mugore Sasa niambie sasa, huyo mwanamke bandanye umworo agashigikira umukene hejuru y'ivyo vyose rero juu ya hayo yote anatoa. komera amashuri umugore wo mu migani Mumupigie huyu mwanamke wa Mumethali makofi. ubwira n'umutima wuti Imana mpakumera gutyo Usema ndani ya roho yako, Mungu nipe na mie kuwa hivyo, mpakumera gutyo mu izina rya Yesu unipe kuwa hivyo kwa jina la Yesu. natinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe kuko abo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama ntafise ikintu na kimwe kimuteye ubwoba Hana kitu cha kumuogopesha, afise ubwo buzima n'Imana yiwe akiwa nayo maisha pamoja na Mungu wake n'uwo mwete wiwe na hiyo bidii yake, umuntu wese arashobora kumwambika kila mtu anaweza kumfika. none ndababaza mwabonye ahantu na hamwe umugabo ari we yambika uwo mugore Mshaona nafasi gani mwanaume anafika mke wake? abagore b'abarundi kazi Wanawake wa Warundi ngo umugabo niwe wabambika wagisi eti mwanaume ndo anamvika wa kera bahora bavuga ngo wambaye impuzu nzivye ngo mu mariye capable quand même uto mariye capable urafise umugabo ashoboye. uri kimuga wewe Je, wewe uko nani mlemavu? ukurikira neza uyu mugore ingana ameze si Bibiliya yamushize si jewe namushizeho jewe Biblia ndio inamsema, sio mimi. no seulement ariyambika mezo siyambika bo mu nzu Sio kwamba tu anajivika, anafika na watu wa nyumbani kwake harimo n'umugabo wiwe muraza kuvyumva mu pia na mume wake. muzi ngo bazobambika bandanyasha Endelea. 22 ngo yigishira ivyo kuryamamwo niwazana amashuka si umugabo azana amashuka Analetaka mashuka, sio mwanaume analeta niwagura shuka. couvre niwagura vyose Yeye ndo ananunua kile cha kufunika kitanda. navyibuka igihe kimwe twagiye gusenga kuri Gravity acavuga pastor acavuga turazi ngene biryoshe kuryama mu ishuka umugore yaguze Kuna siku moja mtumishi wa Mungu mchungaji alisema unajua gisi kuko raha mwanamke anunue kitu ulalie shuka inalinunua. mwumvise ibintu bakunda Unasikia mambo nyao wanapenda. bandanye Endelea. yambara impuzu nziza n'iz'amashigisha yambara impuzu nziza yiguriye apana ibintu bamuguriye Anavaka vazi nzuri aliyejinunulia, hapana nyoyo. iyo wambaye ivyo yakugurira umugabo aravuga ati mbega n'urya mugore nije nzokwana mwambika yavuye wagira ngo mwenda mwandika Kuna wakati mwingine wanasema mimi ndio ndakuwa namuzia tuma toka kwao juu nini kwenda muvalisha. urazi amafaranga ijya mpuzu yanzimvye urazi neza amafaranga nayiguze je iyo mpuzu Unajua hiyo nguo pesa ambayo ninunua, ariko iyo wamuguriye nawe akakugura uyo wamuguriye umviriza kama wewe ulimnunulia na wewe nawe ukigurira na wewe unajinunulia, muraza kumviriza ingene bivuga mu bandi bagabo mtasikia ajya mu bandi bagabo baratuvuga wanatusemaka wanaume. bandanye 23 aravuga ngo umugabo wiwe numumenyekana mu ikoraniro ry'abashingantahe kw'irembo ry'igisagara. Kwa sababu gani? yambaye neza Amevaa vizuri. Injira za kumwe na mutapa nawe Sikia sasa gisi atamtapa. Icara hagati mu bakurambere b'igihugu
uwo mugore umviriza kandi n'umutegetsi Tena- yambikwa n'umugore ni mtu mkubwa lakini anavikwa na mke wake. muzi ngo uranze umugabo w'umukuru ngo ntuzosubira kumugira ivyo vyose Eh, ahubwo niho hukubigira rero Unafikiri mwanaume wako akiwa mkubwa wala mtawala, si ndio mwanastahili sasa iyo kununulia? agenda mu nama y'abashikiranga cyangwa abandi bategetsi bavuga ati yampaye isuka mugabo wambaye neza nati byose ni madamu nta kintu na kimwe Akienda byose ni madamu akienda sehemu wako katika mazungumzo kama mawaziri na unafaa vizuri, ase hii yote ni mke wangu. bimuha icubahiro bikaguha icubahiro fwasa Inampatia heshima na wewe inakupatia heshima mara 100. n'undi muntu amubonye mwibarabara bakubonye uri kurapagasa cyangwa uri kuravugira Imana avuga ati ujya n'umugore w'icubahiro Mubarabara wakikuona wakiona mume wako anasema huyo ni mwanamke wa heshima. kama misava Kweli kabisa. nabivuga ivyo bintu vy'Imana nabikwiriye ndakurahiye Azungumze mambo ya Mungu, awe mhubiri, anastahili. uwo mugore agisha impuzu zera nziza akazigurisha hamwe n'imisipi akayiha uwimudandariza. nimumvirize uwo mugore afite yarasanzaye ku isi Msikie huyu mama kabisa, aishajichana chana. ubwato niwe yuzuza Yeye imirima ndio- niwe arima Mamerikebu, mashamba, ng'ombe na kila kitu. afite commerce y'impuzu afite galeri nk'igihumbi mu gisagara Hata na maduka maelfu. amakostume amashati vyanza gutakia byose Iko na masuti, mashati, mavitu, viatu, kila uko kitu. niko Imana igomba ko tumera Hivyo ndio Mungu anataka tukue. aha inkomezi n'icyubahiro nivyo myambaro yiwe. wavyumvise afise inkomezi kandi afise icubahiro adahawe n'umwana w'umuntu mugabo kubera ivyo akora Ana nguvu kwa sababu njoo heshima yake kwa vile venye anafanya. abagore benshi bakunda kuvuga ngo abagabo ntibabatapa ngo ntibabahe icubahiro none akiguha ugicishije iki Sasa wanawake wengi wanasema eti waume zetu hawatutape wala waniseme vizuri. Akuseme mzuri kunini yako. hariho ibikorwa bivuga Kuna kazi ambayo tunaongea. haleluya Amen. wabwira Imana uti uyu mugabo wampaye nama ndamfasha oya kameme nawe namubwira ntunganirize kameme mama icubahiro Huyu mwanaume ambao ulinipatia nimsaidie na yeye lazima kabisa anipatie heshima. Imana ikimutega kuzibona hagurutse kuvuga mu ishengero numvise uyu mugabo rindira uravyumva bandanye Unaona mwanaume anasimama kanisani anaanza kusema utaona. Kandi iyo yiyumviriye ivy'igihe kizoza aritwengera. Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. apana insaku Asemake mambo ya usutwa. abagore batwita ngo turabasutwa Wamama wanasemaka tuko wasutwa. ndasenga Imana ngo iryo zina rituveko mu izina rya Yesu Naomba Mungu hiyo jina litutokeko kwa jina la iyo Yesu. isi ikeneye kuronka ivy'ubwenge ubuhanuzi buva ku Mana baze babaza twebwe mu izina rya Yesu Dunia ikihitaji mambo ya hekima wakuja watutafute sisi kwa jina la Yesu. haleluya Amen. duteranura akanwa tuvuga ivy'ubwenge n'umugabo avuga ati sheri vuga iyo uvuze ndahembuka Tuwe watu wa kufungua vinywa tukisema mambo ya hekima. Hata mume wako aseme mpenzi sema, ukisema nafarijika. akeneye kiravuga ati sengera ibi ndabikeneye kubisengera Imana itwishure akitaka kitu vugana n'Imana secrétaire particulier w'Imana ni wewe hari wewe ndio katibu wa kwanza wa Mungu katika familia yako. Akwambie uniombee hiki. Icyagezwe cy'ineza kiri ku rurimi rwiwe. wavyumvise avuga neza bamama twige kuvuga neza Anasemaka vizuri. Wamama tujifunze kusema mzuri. amen Amen. umbonye rero kuvuga ngo iyo mpuzu iracafutse hewe mbwa afite taye nziza hewe kandi ufite n'akabiri keza biba bikwiye hehe nanje urama agenda yumva mama yahezeye kuba mwahuye wamuremesheje useme maneno Hallelujah. mazuri ukimwambia kama mfano huyu mama unavaa nguo kazuri uko mzuri akurikirana ingeso zabo mu rugo. aha rero tuhatebe gatoya hapa tutasimama kidogo Bamama. tutakawia umumama mama ijisho ryiwe rigwiza ko ari rugwe jicho lake linapasha kuwa amaso yabwiza ko ari persa araba ikintu cyose ko kagenda neza ni ukuvuga ngo abana bawe boss ubwiza ko bafise aha ni kusema ni mama mbaya anapasha kuangalia kila kitu. Watoto wako lazima uwe nawe hapa mkononi. bagiye he Wameenda wapi? abagenzi babo ni bande Warafiki zao ni wanani? umugabo wawe agendana na bande Mume wako anatembea na wanani? ayo yose n'amabanga uronkera hahandi kuri ya mavi muri rya joro Hizo siri zote unazitoa kwa hiyo magoti, kwa hiyo usiku wa manane. niho Imana iguhera vyose aha Hapo ndipo Mungu anakupatia kitu hapa. amen Amen. icyo uvuze kibuko
kile ambacho unasema kinakuwa hivi. nagomba ndakubwire ngo Nataka nikwambie. iyo abana bazi kusenga unabasengera baratinya icyaha. Watoto wakijua kwamba wewe unaombako na waombeaka wanaogopaka dhambi. Arazi neza ko naho yogerageza gutamanyanga umutozi intoki. Unajua akitaka kufanya mambo ya ukorofi utamgundua. Aratinya Imana ya nyina. Anaogopa Mungu wa mama yake. Aratinya n'umugabo aratinya Imana y'umugore wiwe. Na mwanaume anakuwa anaogopa Mungu wa mke wake. Iyo umupfukamye uzi gupfukama imbere ya papa neza. Aragutinya akakubaha. Kama we ni mama ambao unajua kupiga magoti mbele ya baba vizuri, anakuheshimu na kukuogopa. Haleluya. Amen. Baba mama mube trop attentif ku ndero y'abana banyu. Wa mama muwe makini sana kwa watoto wenu. Abo bose ntubacunga ngo uzurabagira ibintu vyakaje ngo ukura bacungisha sirete. Oya. Usiwe mtu wa kuchungisha watu. Ijisho ryawe rirabona nimwemu yawe irabona hama urapfukama kenshi kandi urasubiramo imbere y'Imana. Jicho lako linaona na roho yako nafsi yako kwa sababu uko mbele ya Mungu. Kila kitu na control. Chungira Mana nchungira. Mungu nichungie nilindie. Nderera Mana nderera. Nilelee Mungu nilelee. Umugabo wanje umurindi ibigore vy'ivyigenze mu izina rya Yesu. Mume wangu mlinde na vile vibinti. Haleluya. Amen. Imana ibwirira mu mavi ama inquiétude yose ufise. Apana kuba umusirikare acunze n'icuma n'inkoni y'icuma ngo urikura bacunga nta kamaro bifise biki. Mama mzuri ni yule anachungisha kwa magoti, hapana yule ambaye anatumia fimbo au chuma. Haleluya. Amen. Achunga ingeso za mu rugo rwawe zose, tabia zote za nyumba yake, kuwa makini juu ya hayo. Muri kino gihugu hari ingorane zikomeye cyane gose z'abantu mutunga mu mazu. Hapa katika nchi yetu tuko na matatizo kwa sababu kuna watu ambao tunalinda nyumba kwetu. Wewe murazi baje abantu mutunze mu mazu ko bavyora abana banyu. Unajua wale watu ambao tunaweka nyumbani kwetu wanakuwa wanawabaka watoto wetu. Baje wakoga banyu barabarongo. Na wale watoto wenu wanakuwa wanawafanya wake zao. Kubera ubujuju bwanyu. Kwa sababu tu ya ujinga wenu. Niko bimeze ngo mu Burundi tugiza gutunga abantu mu nzu. Ugafata abahungu batatu kabaraza mu cyumba kirimo abakobwa batanu. Unachukua wavulana watatu unaweka chumba kimoja na wabinti watano. Kubera ko mu Burundi ngo aruko bimeze ukavyemera. Twe ntituri abarundi turabene ijuru. Kama gisi Burundi inakuwaka lakini sisi sio warundi lakini sio wa mbinguni. Imigenzo yo mu gihugu si tuganzwa na principe z'ijuru. Sio tabia au mila ya Burundi ndio natutawala lakini sisi tunatawaliwa na mila ya mbinguni. Chosinda giteba koko yanakivuze cyane umwanya munini mwikona giheze. Hapo sitakawia sana kwa sababu nikisema sitamaliza. Izana deba cyane gose mugabo Imana ibaha ubwenge bwingene mutunga abantu mu nzu. Hiyo inakuwa kanaleta mazungumzo marefu lakini Mungu awapatie hekima mjue Imana yaremye urugo ngo rume mu mugabo n'umugore 1.1 hamwe n'abana biwe. Mungu alitengeneza ndoa ili iwepo mke na mume na watoto inatosha. Bajya muzana bose n'ivyigenze bije kubicira abana banyu nta kindi. Wale wote ambao mnaleta nyumbani kwenu wanakuja tu kuharibia watoto wenu. Nta majambo menshi ngomba kuvuga ntivuga ndiko ndasambura ingo zanyu. Ngejeje ngaha. Sitasema maneno mengi mtiseme na kuja kuharibu ndoa zenu. Kandi ntajya ivyo kurya vyo kwa mikara. Ivyo twavuze ko bidashoboka. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira. Mbega abana bawe bakubona gute? Bavuga ngo kijya gifuma makirashitse. Je, watoto wako wanakuona hai au mume wako? Nashaka ba mama bose bari muri iki giterane mucika bagenzi b'abana banyu. Nataka wamama wote wako katika huu mkutano uwe warafiki wa watoto wenu. Mumve bisanzure mumve ari kumwe n'umukopine. Bajikute kama bako na rafiki. Ni uzomenya amabanga yabo yose. Ndio utajua siri zao zote. Ni uzovugira ukuri kunyegeje betutarinze kubafrapa. Ni lazima uambie kweli usikuwe mtu wa kuaficha. Baha umwanya wo gucokozanya. Pakuwe muda wa kuchokozana. Aba bavuga utwo bashaka twose muri kumwe. Baha umwanya ukwiriye. Ba mama umwanya ukwiriye abana banyu. Wa mama tuwape watoto wetu muda wa kutosha wawe huru kwetu. Abavyeyi bakera bavuze ngo umwana ni nyina kandi ni vya vrai. Wazazi wa kale walisema mtoto ni mama, tena ni kweli. No musina tegunyigisha tukubabwira abo muri. Ndafite yindi sijivuga icari cy'umugore. Mwacha muvanga hamwe ishimye mwese. Niko na ingine kichwa cha neno nasema isi ntihema mutahari. Bandanya mama. Endelea. Duheze kwa masahara araheze 10 minutes zarenze. Tumalize kwa sababu dakika 10 imepita. N'umugabo wiwe nawe akamushimagiza. Umviriza rero umviriza. Sikia sasa.
umviriza sikiliza. aha ngomba niho uca wipimira rero ubukizwa bwawe naho n'imigenderanire ufitanye n'umugabo wawe n'urugo rwawe. Hapa sasa ndio utajipimia ulokole wako na ushirika wako wewe na mume wako n'umugabo wawe. Abo babiri nibo bonyene bashaka kuvuga uri abandi bose uri kurabahenda. Mume wako na watoto wako ndio wanaweza kusema wewe ni nani, wengine wote unawadanganya. Umugabo wanje niwe ashaka kuvuga ati vyari karababwira arabikorana barahiye n'abana banje nta wundi muntu numwe ashaka kunshingira intahe. Mume wangu na watoto wangu tu ndio wanaweza kunishuhudia, hakuna mtu mwingine. Unashingira intabwiza ko umukozi wo mu nzu. Na mwingine anastahili kushuhudia ni mtumishi wa nyumbani, mfanyakazi wa nyumbani. Ubwo bwoko butatu butagushingira intahe gomba witerure wigire ijuru ntuzogenda uhuye naryo. Hao watu watatu wasipokushuhudia ukitaka ujipandishe yulu fenini mbingu hamtakutana naka. Ati hari abagore benshi bakora ivyiza ariko weho urabarusha bose. Bandanye. Akaranga gusa karahendana n'ubwiza bwo kurukoba ntacyo bumaze ariko umugore yubaha Uhoraho ni washimwa agahabwa ibiva mu maboko yiwe kandi ibikorwa vyiwe nibimushire hejuru kw'irembo ry'igisagara. Amen. Amen. Makofi mengi. Amen. Bavuze ibikorwa, wamesema kazi, bavuze imigenderanire nawe n'Imana ukuntu yubaha Imana, wamesema ushirika wake yeye na Mungu gisa anavyomheshimu Mungu, nivyo bimuhubwiza nivyo muhicubahiro, ndivyo ambavyo vinapatia uzuri na heshima. Nateguye muri iyo mashini huzuye amabanga atebwa ngo ashaka kubivugira ngaha ko mwampaye mwanya muto igikorane kimara mwanya muto mugana ngo ndabasema haguruke dusenge. Nisiwezi kusema mengi kwa sababu nimeandaa mengi sana kwa hii kompyuta yangu, lakini nimekuwa na muda mchache. Msimame tuombe Mungu. Imigani 31 kuva ku murongo wa 10 gushika 31. Methali 31 kuanzia 10 hadi 28. Harimwo amabanga yose wicaru yasenge runo musi kuja imbere y'Imana kugira Imana yacu idushoboze. Nashaka nsabe umukozi w'Imana muri bari yanyu Papa François uduha umupastor umwe ngahaze kudusengera kugira ngo ivyo tuvuze biraba mwebwe nimwe mubwiza kudufasha kugira tubishire mu ngiro. Baba mchungaji adushoboze ko naje ndimwo mu basengerwa hanyuma Imana ibidushoboze bamwe haguruke atupatie mchungaji mmoja ambaye atasimama hapa aje atuombee kwa sababu sote hapa tunahitaji watuombee. Ducha bugufi dufukame, tunyenyekee, tupige magoti. Imani dushoboze kuko nta nakimwe dushoboye. Imani Mungu atuwezeshe kwa sababu hakuna chenye tunaweza. Ivyo nabigishije ntavyo noshobora jewe batansengeye. Na mimi siwezi lolote msiponiombea. Uyu muntu yari ngaha. Mtu huyu alikuwa hapa. Ibi vyose wavyumvise. Yote hayo uliasikia. Tupige magoti mama, tupige magoti watu. Reka mbere yuko dusenga umuntu wese afata akanya gato twirimbure imbere y'Imana yacu, hanyuma tugire icyo tuyibwiye kuri uno mugoroba, kuko sinkekeranya ko Imana ivuganye natwe biciye mu kanwa k'umusavyikazi wayo. Kandi Imana ivuze, Mungu akisema, ijambo ryayo ntirizira ubusa, neno lake haliji bure, ntirishobora gusubira inyuma ubusa, haliwezi kurudi nyuma bure. Ijambo ryayo rirashitsa rikuzuza, neno lake linatimiza, linajaza. Haleluya. Imbere y'ijambo ryayo nta kinanirana, mbele ya neno lake hakuna kigumu. Hari gihe ushobora kuba uri kuriyumvira ati ibi bintu biraremereye, unaweza kufikiria haya mambo ni mazito, ivyo uyu muntu birakomeye cyane, mbega jewe no bishobora, mambo ya huyu mwanamke je mimi naweza kuyaweza? Ariko hari ijambo rihumuriza muri Bibiliya, lakini kuna neno linafariji ndani ya Biblia, dushobozwa vyose
tunawezeshwa mambo yote. Oya, dushobozwa vyose. Kweli tunawezeshwa yote. Na Kristo aduha inkomezi. Na Kristo anayetutia nguvu. Imana yanje, Mungu wangu, igushoboze. akuwezeshe. Imana yanje, Mungu wangu, ishoboze. iniwezeshe. Yo biba bidashoboka ntiyari kubivuga. Kama ingelikuwa iwezekane angeliyasema. Ariko kuba yabivuze, Lakini kuona ameyasema, kuba yabitumye, kuona ameyatuma, ikabirungikana umusavyikazi wayo, akiyatuma kwa mjakazi nuko wake, izi ko bishoboka. ni kwa sababu Mungu anajua inawezekana. Oya, si vyejo, ni vy'ubu nyene. Sio kesho, ni saa hii. Imana ihindure mind yawe. Mungu abadilishe mawazo yako. Imana ihindure imyiterere yawe. Mungu abadilishe hali yako. Imana ihindure uko umeze, Mungu akubadilishe jinsi ulivyo, kugira ngo ubi iki ihejeje kuvuga kuri uno mugoroba. ili uwe huyu mwanamke ambaye anamaliza kusema jioni ya Uwo leo. niwe mukenyezi ashobora guhindura kominote. Huyo ndio mwanamke anaweza kubadilisha Uwo familia. niwe mukenyezi ashobora guhindura igihugu. Huyo ndio mwanamke anaweza badilisha nchi. Intambara gwana igwanisha ibikorwa gusa. Vita anafanya vita ya kazi. Amajambo yiwe ni make, Maneno yake ni machache, ariko ibikorwa vyiwe lakini kazi yake bifise ubushobozi ina uwezo, urengeye amajambo. inazidi maneno. Mana yacu turagushimiye kuri uno Mungu wetu mugoroba. tunakushukuru jioni ya Mana leo. yacu turaguhaye icubahiro. Baba, tunakuheshimu. Ijambo ryawe Neno lako n'umuriro, wa moto, umuriro utongora, moto ulao, umuriro uturira, moto umuriro unaochoma, utwika. moto unaolaa, Ahari intege nke mahali hose, palipo ahari udhaifu, ububegito hose, mahali pako ahari ujinga, ubwoba bwose, mahali kuna uoga, ahari ukwikengera mahali kose, kuna ahari kujidharau, imivumo yose, mahali kuna laana yote, mw'izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. ubushobozi bw'ijambo ryawe Uwezo wa neno lako penetre uingie mu muntu wese ari hano, ndani ya kila mtu aliye mu hapa, mukenyezi wese ari kwa hano, kila mama aliye hapa, ave hano abayigishirira, atoke hapa akiwa yambaye inkomezi zishasha, akiwa na nguvu mpya, yambaye ubwiza bushasha, akiwa na yambaye confidence nshasha, akiwa na ujasiri mpya. kubw'ubushobozi bw'ijambo ryawe. Uwezo wa neno lako, Reka iryo jambo rireme, acha hiyo neno lako reka iryo liupe, jambo ryubake, neno lako reka iryo lijenge, jambo rihindure, acha hiyo neno lako ubwoba libadilishe, bwose buhunge, kila woga wote ukimbie, ibikomere byose bikire, madonda yote yapone, byume bikauke, izina rya Yesu. jina la Yesu. Tuve hano dukize, Tutoke hapa tumepona, tuve hano twambaye inkomezi tutoke nshasha, hapa tumevikwa nguvu mpya, kubw'ubushobozi bw'ijambo kwa ryawe. ajili ya uwezo wa neno Ico nzi lako. ntakekeranya, Chenye najua ni nukiri kiamini ijambo ryatumwe kwamba hili neno limetumwa ridasubira ubusa, litarudia litagenda gutyo nyene, litakuja hivyo hivyo, litamenaguye, likavunja vunja, litamenaguye linavunja ivyo vunja vyose vyaducinyije, kila kitu liyotugandamiza, mw'izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu mw'izina Kristo, rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Akira ubwenge bushasha, Pokea akili mpya, akira ubwenge bushasha, pokea hekima akira mpya, ubwenge bw'ijuru, pokea hekima ya mbinguni, ubwenge bugushoboza hekima ya kuwezesha guhagarara mu kibanza cawe neza, simama kwa nafasi yako ubwenge nzuri, bugushoboza hekima kubona inayokuwezesha ivyo abandi batabona, heshimu ubwenge bugushoboza hekima inayokuwezesha kuduza abo bose bari hasi, kupandisha kila mtu ambaye uko chini, ube wa mukenyezi Bibiri wewe ivuga, mama, mw'izina rya Yesu kwa Kristo, jina la Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Hashobora kuba hari vyagucinyije, Inawezekana hashobora kuba hari vyagukandamije, kuna yale aliyokugandamiza, bikakuza kumva no kubona. inakukataza kuona. Uyu ni umugoroba wawe, Hii ni jioni yako, mw'izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Turasanganguye, Tunaharibu, turamenaguye tunaharibu ivyo bikomere vyose, ile madonda ivyo bintu yote, vyose vyakuboshe. ile yote ambayo amekufunga. Pokea uponyaji, Akira gukira, akira gukira katika jina la Yesu, pokea uponyaji kwa wohoka jina la Yesu. mw'izina rya Yesu Kristo. Funguliwa kwa jina la Yesu
Yesu, kuko umuryango wawe kwa sababu familia yako ntushobora kuja imbere haiwezi kuendelea wewe udakize. wewe usipopona. Ni wewe nkingi y'umuryango, Ni wewe nguzo ni ya wewe familia, jisho ry'umuryango, ni wewe jicho ni ya wewe familia, terambere ry'umuryango wawe. ni wewe bendera Mu ya familia izina rya yako. Yesu Kristo, Kwa jina la Yesu Kristo, hagarara ku maguru yawe, simama kwa miguu unesha yako ibyo byose byagukandamije. uweze kushinda Hagarara yote ku maguru zinazokushinda. yawe, Simama iyo kwa miguu minyoro yako yose icagagurike uweze kushinda kila kitu mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Mana turagushimiye. Mungu tunakushukuru. Ibi bintu biratangaje. Haya mambo ni ajabu. Hagurutsa abahizi bawe Mana, Simamisha washujaa wako Baba. umunyantege nke yumve ko ari umunyenkomezi, Mudhaifu aseme kwamba ni mwenye nguvu. uwaje ngaho ari umukene Kweli alikuja ni ave maskini, ngaho yumva ati ndatunze, atoke hapa najua yeye ni kuko tajiri, muri wowe washizemwo kapasite kwa sababu ndani yake yo yuko kurema uwezo ibitahari bikabaho. ya kuumba vitu, Akoranye n'ijuru, atumike na akoranye vitu, n'ijambo, ashirikiane na neno, akoranye n'ijwi ry'Imana. atumike na sauti ya Mungu. Byose birashoboka Yote mu izina yanawezekana rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Mana yacu, Mungu wangu, Mana yo mw'ijuru, Mungu wa mbinguni, hezagira umukozi wawe. bariki mtumishi wako, Oya waramuhezagiye, ulimembariki. umva mwuhirire, Mungu mwongeze, musesekarise mujazie ubwenge bw'ijuru, hekima ya mbinguni, ubwenge bw'ijuru hekima ya mbinguni busendanishe nk'inzuzi. ije kama mito. Abo mu rugo rwiwe bitwa abahigwe, Familia yake itwe abana waheri, biwe bitwa abanyamugisha, watoto wake waitwe wabarikiwa, abo mu muryango wiwe bitwa abanyamugisha. familia yake wawite wabarikiwa. Sesekaza Mana, Baba mimina mu buryo bw'impwemu sesekaza, katika hali ya roho, mu mimina buryo bw'umubiri sesekaza, katika hali ya mwili pia, mimina umwambika inkomezi nshasha. uvike nguvu mpya. Abamubonye uyu munsi, Kwanzia leo, ejo babona ari mushasha, kesho wamuone mwingine mpya, umwaka uzababona ari mushasha, mwingine mwaka wamuone mpya. yiyubure nk'inkukuma Awe mpya kama ku munsi tai, ku munsi. siku baada ya siku. Ubwenge bw'ijuru bududubize, Hekima ya mbinguni niyasamika ikivujike. akanwa, Akifungua igihe kinywa, cyose azasamika akanwa, wakati watatafungua kinywa, avugishwe nawe, asemeshwe na wewe, akorere mu nkomezi zawe, atumike ndani ya nguvu akorere mu zako, mavuta yawe, atumike ndani ya mu mafuta izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Mana mushireho ubudahangarwa, Mungu muweke ndani ya hekima yako, ubudahangarwa bw'ijuru, umuweke ndani tishio ya umubeko mbinguni mu izina rya Yesu. iwe juu yake kwa jina la Yesu. Turahezagiye inongoro y'Imana, Tunabariki na hii nyumba ya Bwana, turahezagiye rino shengero, tunabariki kanisa hili, turahezagiye indongozi za rino shengero, tunabariki viongozi wa kanisa, turahezagiye umuvyeyi wa rino shengero, tunabariki mzazi wa kanisa hili, umugira igikoresho c'icubahiro ufanye kuwa chombo cha mu samani Burundi no mu makungu mu izina rya Yesu Burundi na Kristo. mataifa yote kwa jina la Yesu. Umugira umuherezi wa benshi, Umufanye kuwa msaada wa abe wengi, umuvyeyi w'abana benshi, awe baba wa watoto mu wengi izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Bimenyekane, Ijulikane, bimenyekane muri kino gihugu ijulikane katika nchi ko umusavyi n'umusavyikazi wawe abahagurukije kwamba mtumishi wako na kijakazi wako kugira ngo umewainua abe itara ryaka, ili waweze kutumikia mu izina Baba, rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu mu Kristo, izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Dukomera amashi Imana, Pigia Bwana makofi, dukomera amashi menshi Imana yacu, pigia Mungu wetu makofi mengi izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.